niteka n'umunezero ntangere nsubire kubana namwe inshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mbonesha kure Hisi TV. Ico utegerezwa no gufyonda sabone kugira ngo inkuru kumwe n'ibiganiro dushizeko uce urabona notification. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yifatanije n'abaisilamu bo mu Burundi muri Butanyerera mu munsi mukuru, mu gihe abaisilamu bo mu Burundi no kw'isi yose bariko bahimbaza umunsi mukuru wa Idil Fitri. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano yifatanije n'abaisilamu bo mu Burundi muri Butanyerera muri uwo munsi mukuru, ari kumwe n'ubuserukizi bw'umugambwe mu ntara ya Butanyerera hamwe na Buramatari. Ibirori vyabereye Ngozi ku kibuga c'umupira ku Gasaka. Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano yabashimiye ku mafungo, yongera harashima imigabo n'imigambi umuryango w'abaisilamu mu Burundi urangura mu guteza imbere igihugu cane cane mu bisata vy'indero, amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, gufatana mu nda biciye mu gufasha abafise amikoro make n'ibindi. Yabasavye kugira urunani nk'abarundi mu gukorera hamwe nk'abarundi bagateza imbere igihugu. Yabamenyesheje ko Imana yaremye abarundi nk'abandi, harico gituma bagiye hamwe bagakora ibintu bizogenda neza kubera imigambi iteza imbere igihugu bariko bakora. Yabemereye kuzobashigikira mu bikorwa vyose bazokora biteza imbere igihugu. Yamenyesheje kandi kubashigikira mu nyubako bariko bubaka i Bujumbura bizokoreramwo Mufti. Yabahanuye kuguma basenyera k'umugozi umwe kugira bagire ubumwe. Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano yaciye abagabira intama 5 hamwe n'amabahasha. Ivyo birori bikaba vyari bihagarariwe n'icegera ca Mufti yaserukira umuryango w'abaisilamu mu Burundi. Mu yandi makuru, komine Matongo abateye amavoka barinovora ivyiza vyayo. Ikomine ya Matongo ni imwe mu makomine hagize intara ya Butanyerera. Iyo komine ikaba ifise bagumyabanga bari ku kivi, biboneka ko batahuye imbonakazoza y'igihugu nk'uko vyiganwa n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine. Abagumyabanga bose hamwe n'indongozi bari mwihiganwa ry'iterambere, aho bashize imbere ibiterwa vy'ivoka n'ikawa kugira bashike ku mbonakazoza y'igihugu. Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060 kugira bashike kuri iyo mbono. Abagumyabanga n'indongozi barateye ibitera vy'amavoka n'ikawa ku mitumba itandukanye. Barijukiye kandi igiterwa c'icayi gisanzwe kihaba cane. Amabarabara hateye ko amavoka mu kurwanya inzara no gufungura nabi. Barateye ibiterwa mbumbarugo nk'ibigori, ivyamwa, imboga n'ibindi. Abagumyabanga mu ntumbero yo kurwiza umwimbu bararima bakorora ibitungwa bitandukanye nk'inka, impene, intama, ingurube, inkwavu n'ibindi. Abarwizatunga nabo bakaba barubatse n'uruganda rwo kurwirizamwo inkwavu. Kubaka amahoteri bariko barubaka kandi ibiro vy'ikomine bigeretse 4 mu ntumbero yo gukingira ibidukikuje. Abagumyabanga bo muri komine Matongo bariko baca imikobeko mu mitumba, eka n'amabarabara baragerageza kuyasanura bongera bashiramwo ikariyeri. Ivyo vyose bigakorwa mu bikorwa rusangi. Nayo ngo abenegihugu bumvise impanuro kare yo gutera amavoka bariko binovora ivyiza vyayo, kuko ngo bashoye basanga bikenuye mu miryango, mbere bikabafasha no gukora iyindi migambi y'iterambere. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Matongo Ndayizeye Benjamin, mu gihe umunyabanga mukuru Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano yagendeye iyo komine
kuri uyu wa kane igenekerezo rya 19 Ntwarante umwaka wa 2026. Iyo komine ikaba igize iya 28 hagendeye mu rukurikirane rw'ingendo ariko agira mu makomine agize igihugu. Inyuma yo kubashikiriza imigambi mikuru yemejwe n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe, Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano yatanze impanuro n'inyigisho zerekeye uburongozi bw'isuku, urugo rwifashe, ingene rutegurwa n'ingene ruba rumeze, hamwe n'ingene umugambwe CNDD-FDD wifuza ko Uburundi bwoba bumeze mu mwaka wa 2031 kugira ngo abenegihugu bashike kuri urwo rugendo. Bisaba ko bahinduka bakaja mwihiganwa atanumwe havuyemwo, umwe wese agategura urugendo rwiwe kandi akumvira indongozi ivyo zimubwira. Akaba yashimiye ingene abagumyabanga bo muri komine Matongo bahagaze neza kandi bari ku murindi w'iterambere. Muri ivyo yasavye akaba ari kuguma babumbatiye amahoro n'umutekano. Mu yandi makuru, Rona yamenyesheje abamenyesha makuru uruhara rwabo mu guteza imbere igihugu. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 20 Ntwarante 2026, ishirahamwe Rona ryatunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru mu ntumbero yo kubamenyesha abarundi cane abasanzwe bakina inkino zihiganishwa imigisha uko iryo shirahamwe ryifashe n'uruhara rifise mu guteza imbere igihugu. Ijambo ryiwe Niragira Fabrice hasanzwe arongoye iryo shirahamwe yamenyesheje ko Rona iyo iyobowe neza ifasha cane mu kwegeranya amafaranga yinjira mu kigega ca leta. Yavuze kandi ko iryo shirahamwe rifasha mu gutanga akazi no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Yongeyeho ko Rona itanga impusha ku mashirahamwe yifuza gukora ibikorwa by'inkino zihiganishwa imigisha kandi igakurikiranira hafi ko yubahiriza amategeko agenga ico gisata. Yavuze kandi ko Rona ifise uruhara runini mu mibano no mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu. Mu bikorwa byamaze kurangurwa, Niragira Fabrice yavuze ko Rona yatanze intebe ku banyeshure bo mu mashure hatandukanye mu ntumbero yo kunagura uburyo bigamwo. Yamenyesheje kandi ko hari imigambi yo gutanga ibitanda 100 ku ishure ry'uburaro ryo mu Kayanza, ari ryo Lycée Musema ryashikiwe n'ikibazo c'umuriro. Yavuze kandi ko ishure ryo muri Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura ririko rirafashwa kuronka amazi meza. Ishure ry'ubuhinga ryo mu Icanda muri komine Burunga naryo nyene rizoronka ibikoresho cane amamashine nyabwonko. Hari kandi n'ishure ryo mu ntara ya Gitega ryahawe ibikoresho mu ntumbero yo gushigikira igisata c'indero. Umuyobozi wa Rona yamenyesheje ko iryo shirahamwe ritagarukira gusa mu gushigikira ibikorwa by'inkino zihiganishwa imigisha, ahubwo rishigikira iterambere ry'igihugu hamwe n'imibereho myiza y'abanyagihugu. Yarangije yibutsa ko Rona ikomeje kugenzura ibikorwa by'amashirahamwe akora ivya beti kugira yubahirize amategeko. Hambavu za amashure yasanuwe n'ayubatswe n'ishirahamwe Rona mu Mitakataka, iryo shirahamwe Rona ryemereye iryo shure Lycée Technique Communale Mitakataka imashini nyabwonko 10 ziherekejwe n'icuma Starlink gitanga interinete. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17 Ntwarante 2026, ishirahamwe ryo guhiganisha imigisha Rona ryazindutse rigendera ishure ry'ubuhinga rya Mitakataka, aho ryari rigiye gushikiriza ibirasi ryubatse ndetse n'ivyo ryasanuye. Nk'uko vyashikirijwe na Alexis Yamuremye, umuyobozi w'ishure Lycée Technique Communale Mitakataka, yamenyesheje ko uwo munsi hari uwa kanyamuneza kuri iryo shure
kubw'ibikorwa Rona yabakoreye, aca amenyesha ko ishirahamwe Rona ryabasanuriye ibirasi indwi kuva ku mushinge gushika ku musozo. Ibirasi bibiri bitari vyaraheze kubakwa bitagira n'amadirisha ndetse n'isima. Ishirahamwe Rona ryaciye riyasanura yose ryongera ibiyo bishasha ku birasi bine vyari vyarabaye nabi ku madirisha. Yamenyesheje kandi ko babasanuriye ibiro vy'ubuyobozi baranabafasha mu kubaronsa amatiyo y'amazi ngo kuko amazi yava kure. Aca amenyesha ko ubuyobozi, abavyeyi barerera kuri iryo shure, abarezi n'abanyeshure bashimira cane ivyo Rona yabakoreye. Nubwo biruko yamenyesheje ko hari ivyo bikeneye, aca asaba ko bokwagurirwa ibiro vy'ubuyobozi kugira aho abanyeshure basomera ibitabo higenge. Aca hasaba ibibuga vy'inkino, uruzitiro rw'ishure na interinete. Uwo harongoye inama mpuzamajambo ya komine Bubanza Innocent Bikorimana yakengurukiye nawene ishirahamwe Rona, arisaba ko ryobandanya rishigikira iryo shure kuko rigifise ivyo rikeneye. Nayo Fabrice Niragire, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Rona, yamenyesheje ko muri iryo shirahamwe bagwiza ibikorwa bakagabanya amajambo. Aca amenyesha ko muri iryo shirahamwe ryo guhiganisha imigisha Rona, mu vyo basanzwe bakora harimwo gufasha cane cane mu gisata c'indero, kuko kugira igihugu gitera imbere gitegerezwa kugira urwaruka ruciye ubwenge. Ivyo navyo ngo kugira bikunde bisaba ko abanyeshure baba biga neza kandi bigira ahameze neza, kuko bigiye habi bakiga bicaye nabi bituma batiga neza. Aca asaba abanyeshure ndetse n'abarezi kuzobungabunga ayo mashure. Mu gihe iryo shure ari iry'ubuhinga, abanyeshure bakaba bigira ku mamashine imwe, hari abanyeshure 12. Fabrice Niragira akaba hari we harongoye ishirahamwe Rona, akaba yabemereye imashini nyabwonko 10. Izo mashine ngo zikazoherezwa n'umufundi azoza kubashiriraho n'icuma Starlink kibemerera gukoresha interinete, bakazona barabira umutekano w'amamega y'umwaka wose. Aca asaba urongoye inama mpuzamajambo ya komine Bubanza Innocent Bikorimana ko boca bitegura kugira inyuma y'uwo mwaka komine yokwama yisuganije kugira izoce irihira interinete iryo shure. Fabrice Niragire yateye kandi akamo ayandi mashirahamwe gushigikira igisata c'indero ngo kuko urwaruka rukuri rufise ubumenyi bukwiye bizotuma igihugu kizoba gifise indongozi ziciye ubwenge, binatume gishika kuri ya mbona kazoza igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere. Muri 2060 umuyobozi hajejwe indero muri komine Bubanza nawe akaba yakengurutse hanamenyesha ko komine Bubanza uyu mwaka yari ikeneye amabati y'ibihumbi 2, ikaba imaze kuronka amabati 400. Agasaba n'abandi kubandanya babashigikira ngo kuko iyo bashigikiye ishure baba baremuruye komine. Ivyo birori bikaba vyaranzwe kandi no guha impapuro z'iteka umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Rona, umuyobozi hajejwe ivy'ubutunzi n'umuyobozi hajejwe ubudandaji muri Rona. Ndabashimiye nshuti babanye twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ibahezagire.